igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2023 i Nairobi muri Kenya hazindutse umunezero inyuma yuko kwiwo igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2023 Vanderberg ni muri leta ya California birumvikana nyene ni muri leta zunze ubumwe za Amerika harungitswe ikigendajuru ca Kenya ciswe TAIFA-1. Tugiye kugaruka kuri mission yino TAIFA-1 igihugu ca Kenya cyashoboye kurungika hejuru mu kirere, mbega izoba ifise iki, mbega izoba ibitse iki, ikaze makuru twaguteguriye. Kenya ibaye igihugu kimwe mu bihugu 13 bimaze kuba bifise ibigendajuru vyamaze gushira hanze. Ni inkundura yatangujwe n'igihugu ca Afrika y'Epfo mu mwaka wa 1999 aho yarungitse ikigendajuru cayo ca mbere nk'igihugu, inyuma yuko mu mwaka wa 2000 ibihugu vyihurikiye hamwe bishika 44 vyatanguje urugamba vyiswe Los Comos bishinga ikigendajuru kijanye n'itumatumanako. Ariko kuri ubu ibihugu bishika 13 nivyo bifise ibigendajuru mu kirere. Muri vyo igihugu gifise ibigendajuru vyinshi ni igihugu ca Egypt, agakurikira Afrika y'Epfo ifise 8 mu gihe Egypt ifise 9, Algeria ifise 7, Nigeria 6, Maroc 3, Ghana, Sudan, Ethiopia, Angola, Kenya, Uganda, Mauritania ndetse na Kenya vyose bisanzwe bifise ikigendajuru kimwe kimwe. Ariko kuri ubu igihugu ca Kenya kikaba kizashateye intambwe yo kugira ibigendajuru bishika bibiri. Aha rero tuvuze bino bigendajuru tuba tudaharuyemwo bwabo Capsat nka kamwe karungitswe na Uganda ndetse na kamwe karungitswe n'igihugu ca Zimbabwe mu mwaka uheze mu kwezi kwa 11, kakaba karungitswe bifashishijwe Artemis 1 ikigendajuru carungitswe ku kwezi. No munsi rero tugiye kugaruka nkuko twabibabwiye kubijanye na mission ya kino kigendajuru. Ico mbere no kubwira nuko nkuko vyemezwa na n'urongoye Kenya Space Agency nuko atari ikigendajuru ca mbere namba gikozwe, kuko mu mwaka wa 2018 Kenya yarungitse ikigendajuru ca mbere aho kaminuza ya Nairobi ifatanije na kaminuza ya Sapiens i Roma hamwe n'ikigo ca agence japonaise d'aerospatiale bakoze ikigendajuru bakakirungika mu kirere. TAIFA-1 ikigendajuru ca Kenya kogo ryaco rero nkuko vyemezwa n'umunyamabanga w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Kenya ngo itwaye imiliyoni zishika 50 z'amashiringi ya Kenya, bivuze hafi miliyoni 150. Ikigendajuru caduze i California kirerwa na Falcon 9 rocket yakozwe na Elon Musk. Ikigendajuru catwaye izindi satellite zishika 7 zifise mission zitandukanye. SpaceX in Africa ikinyamakuru cemeza ko nubwo aba engineer ba Kenya ngo bakoze kino gikorwa, cemeza yuko aba engineer ba Kenya aribo bakoze kino gikorwa ca satellite, ndetse bakaba bafatikanije na Sai Lab na Endulosat ikora ibijanye na software kuri Tibsat na za nano satellite. TAIFA-1 yitezwe ko vyinshi na leta ya Kenya kuko izifashishwa na cyane mu bijanye n'iduzwa ry'ubutunzi bwa Kenya, haba mu gutanga amasanamu ndetse bikazofasha gutunganya neza ibijanye n'indimo, ndetse bikazofasha kandi guhangana n'ikibazo c'ibura y'ibifungurwa. Iki gihugu rero ca Kenya nyuma yo kurungika kino kigendajuru ca TAIFA-1 ngo citeze kugenzura ihindagurika ry'ibihe, ndetse yitezwe ko kugenzura kandi no kuzofasha kino bafashijwe na kino kigendajuru na cyane guhangana n'ihindagurika ry'ibibanza bimwe
environnement. Patrick Marilu, umunyamabanga mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi, yamenyesheje kandi ko igikorwa cyakozwe n'abanyakenya ubwabo aba engineer ariko kandi kikaba cihujije abana ba engineer bakaba bihujije n'ikigo ca Bulgaria ikora ibijanye n'ibigendajuru ciswe Endolosat. Bulgaria Aerospace Manufacturing. TAIFA-1 rero azoba ari satellite synchronique kuko izogendagenda buri munsi hejuru ya Kenya, ndetse ikazoba itegamiye ku mishwarara y'izuba, aho itazokwigera ibura imishwarara y'izuba na rimwe, ikazoba itumbereye neza na neza ahantu izuba riyakira. Vyitezwe ko izotangura gukora mu kwezi kw'indwi kuno mwaka, ndetse ikazoca muri Kenya iminota indwi buri minsi ine, ariko iyo minota indwi azoba ari minota ngirakamaro na cyane ku gihugu ca Kenya, kuko Kenya izoronka amadone azokwifashishwa na base special ya Kasarani mu kugenzura haba mu bijanye n'indimo, kwihweza ibijanye n'imiterere y'amashamba, kwihweza ibijanye n'ibibanza vy'iratiro, ndetse n'ibijanye n'ibiti n'amashamba, hanyuma hagafatwa ingingo zimeze neza. Dr. Hilary Kipsukoi asanzwe arongoye Kenya Space Agency yemeza ko iki kigendajuru kizofata ingingo kizofasha ingingo y'iterambere ry'igihugu, haba mu mibano, ibidukikije, kuraba no kugenzura ibijanye n'ikirere n'ibindi. Reka tubashimire ko mwashoboye gutahura vyinshi.